tugundanira hajya nyene kuko ni iwacu nutuvuge ngo tuka amahegitari hajya ni iwacu none duca tujayo ico tumaze kucumva neza Uburundi niho burya buriko bukira kubera ivyo twavyumvise kandi jewe maze kubiraba neza nkabizirikana jewe naciye mvuga nti abarundi nimuze twiyigirira ikigongo twebwe nyene kuko Uburundi ni twebwe twabwononye imyaka n'imyaka tuvyara abo tuvyaye tubonona mu mitwe none ninda zomuvura si twebwe nyene nta munyamahanga azoza none tuzobaza tuje ku ruhande tutubanyamahanga ngo mutuvurire Uburundi duce tuza bizokunda ni twebwe nyene kugira abe twebwe nyene rero tubanza guhinduka tukavura wa Murundi wa kera tukarema Umurundi mushasha yitwa Umurundi muka tukazorema umuhutu n'umututsi n'umutwa Uburundi tuzokuba tubwibagira nico gituma ari kubaka igihugu cacu umwe wese akumva ko ategerezwa kugira ico aterereye turanezerwa cane ubu ingene biriko biragenda ubu biratanguye aho ubaye umushikiranganje utavuga ngo umushikiranganje w'abahutu ubaye deje utavuga ngo ni deje w'intari erega misi yahera hari n'ababona ko ikibanza ari ic'intara nk'ubu mudeje akuwe bagaca bumva ko ikibanza ni rwabo umusubira ateza ava muri iyo ntara ninde wababwiye ko hariho ibibanza vy'intara nta bibanza vy'intara bihari nta bibanza vy'ubwoko iyumvira umushikiranganje ugacuvuga ngo ndi umushikiranganje w'abahutu hageze gukora ukorera abandi twarihenze je nabajije none ko mbona abagize uburongozi bw'igihugu urwego nshingwabikorwa rwa leta mbona harimwo abahutu n'abatutsi n'abatwa data none ko ntabonye abahutu bagiye hamwe ngo batore abo bampa canke abatutsi ko ntababonye baja hamwe batore abaza kubaserukira ko ari je nabatore ko ari je nabatore iyumvire kuba umushikiranganje gashobora ko bagiye kuba umushikiranganje kuko uri umuhutu oya uri umurundi w'umuhizi ico nico kintu gituma turiko turatera imbere mwebwe rero muri hanze nagira ndababwire yuko nshima cane abo twavuganye kare bahora ngo abarundi baba hanze jese mvuga uko diaspora ngo n'abarundi baba hanze oya n'abarundi bakorera hanze abarundi bakorera mu mahanga kuko n'abarundi bagiye gupagasa mu migenzo y'ikirundi vyarana kuja gukora hanyuma ugaca wibuka ko bagiye gusuma uzana mu rugo iwanyu kubera twari twaravyibagiye niwiyumvire umwana w'Uburundi aragenda kwiga aje kwiga muri Amerika agaca avuga ngo sinzosubira iwacu i Burundi ngo kuko bahemba make ni dogiteri jewe nzoja aho bahemba menshi mugabo wibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega c'Uburundi barakwigisha ushitse ngo tuvyara nyabo jewe ndamwita mwene uwo yuko yacikiye none umukobwa acikiye baramuhezagira abavyeyi ntibahezagira tempa mvuga nti basi nibareke gucikira hanyuma ico gihugu yagiyemo kize gukwa kuri dogiteri mwiza none kuri dogiteri mwiza kubera iki ico gihugu kitoza gupfa mu Burundi hanyuma kikatugurira ukagenda none nta gihengeri usize kandi ntuzitwegeje uwo mudogiteri rero yibereye hanze uzabumva ngo mu Burundi vraiment ngo ibintu by'ubuvuzi biri inyuma cyane ariko aravura muri Amerika ubuvuzi muri Amerika burakomeye cyane mugabo hari i Burundi ubuvuzi buri hasi cyane nawe ni wowe wari kumuteza imbere none bari bagiye
nta muntu je nangira yuko ashobora gukorera hanze nico itwanabwira ntimuba hanze mwebwe mukorera hanze bagiye gusuma muzana mwibuka iwanyu hanyuma rero niba muri incabwenge ubona w'igihanga ngisi yose ikwemera tuca tuvuga tuti turafise ingo mutugurire nabwire turafise abakinyi beza turafise abakinyi bakina hanze za football ndabaha akarorero umwe yakina muri Aigle Noir hanyuma bamuguze umukinnyi wa football bakina muri Turiki bamuguze 250 miliyoni mu Burundi uno musa ahembwa $80,000 ku kwezi muri Turiki no Burundi none ahembwe mwibaza aho ajana intamba hageze kuzikina acaza gukinira Burundi none ntiwumva ko nkaho twakwesheje arakwesheje kubera iki izo ncabwenge z'Uburundi tutoza turazihaya tuvuga tuti twararungitse incabwenge umwana acikiye ntahezagirwa n'abavyeyi ntituzokwira tuvuga ngo turafise incabwenge twarungitse muri Amerika mu Faransa muri Canada tuvuga tuti yaracikiye nico ituma nagenda bahanure nimumenye ko iwanyu mureke kuba bacikiye utora uzana iwanyu ubaka mwarambaje ibibazo abari baje barabaje ibibazo ngo mwebwe ngo mukorera hanze ngo muragira ibibazo yo muri ko muraza kugira imigambi yanyu mu Burundi nababiba bariho ndabizi bavuga kugeragiye hajya nico gituma iyo abazi yuko ari huri mbagucungira none barazi yuko ntakurerekeye je ndazi neza wagiye neza twakurungitse baraza kwibatura mwe kubera umuntu ukweba ndosubira ndabaca muga tujya ndazi ko akwepa naho uzomwiba ntazoje nico ituma tiko turondera ingene abakurundi bose bakorera hanze bose bagira icyo batereye tukamenya tuti Uburundi burafise uzoherahera rero agakora ku bintu byawe tuca tugucungira niko bigenda ni ukuvuga yuko murabana mu muryango w'Uburundi nico gituma uburongozi bw'igihugu butereza kumenya ko bufise abana bariko barakorera ahandi hantu mugabo bafise ikirenge ngaha hanyuma uburongozi rero buca bucunga kugira ntagire ugucamo niko bimeze niho haho rero nabwira nti twige ingene mukora imigambi mu gihugu cyanyu c'amavukiro ingene mukora imigambi bakavuga bati ngaba abarundi bakorera hanze barakoze iki niki kijya nk'icibutso cabo kuko ntagire uzosaba kwiyumvira bya by'abahutu n'abatutsi n'abatwa uyumvira Uburundi uyumvire kuri Umurundi gusa duhe ikigongo Umurundi wa kera twubake Uburundi bushasha niho bica bigenda neza jena kandi abwira ikindi kintu kinezereza burya nabonye ko mwese munezerewe ndababwire aho ingene mwagiye hanze umwe wese arafise ingene yagiye abenshi bagiye bahunga rero ni igitangaza burya umuntu yagiye ahunga igihugu bwa mbere abakivuma kiba ari icasi guhindukira wowe nyene ugaca uvuga uti igihugu canje ni igitangaza kiba canje ni nk'uko burya mwamaze kwirapatriya iki ni igitangaza mu mitima y'umuntu iyo uri impunzi utegereza gutuka igihugu cyawe mugabo hateye igihe wenyene usubira ukavuga uti jesi nkiri impunzi ndi Umurundi ukavuga uti ngiye muri ambasade wacu kandi wari wagiye uri impunzi ni ikintu gikomeye cyane kuko ahandi none wohindurwa ni ubu usigaye nza numva n'abari mu makambi y'impunzi mu Uganda mu Rwanda nibo bakunda kunyandikira makete dufashe bandikira ama message muri WhatsApp
twebwe turagorewe mu buhungiro dufashe ingene twotaha iwacu mu gihugu c'amavukiro ivyo hazitaha twoca tujayo tugundanira harya nyene kuko ni iwacu tuvuge ngo tuka amahegitari harya ni iwacu none duca tujayo ico tumaze kucumva neza uburundi niho burya buriko butira kubera ivyo twavyumvise kandi jewe maze kubiraba neza nkabizirikana jewe naciye mvuga nti abarundi nimuze twiyigirira ikigongo twebwe nyene twebwe nyene kuko uburundi ni twebwe twabwononye imyaka n'imyaka tuvyara abo tuvyaye tubonona mu mitwe none ninazobuvura si twebwe nyene nta munyamahanga azoza none tuzobaza tuje ku ruhande tuti abanyamahanga ngo mutuvurire uburundi duce tuza bizokunda ni twebwe nyene kugira abe twebwe nyene rero tubanza guhinduka tukavura wa murundi wa kera tukarema umurundi mushasha yitwa umurundi muka tukazorema umuhutu n'umututsi n'umutwa uburundi tuzokuba tubwibagira nico gituma ari kubaka igihugu cacu umwe wese akumva ko ategerezwa kugira ico aterereye turanezerwa cane ubu ingene biriko biragenda ubu biratanguye aho ubaye umushikiranganje utavuga ngo uri umushikiranganje w'abahutu ubaye deje utavuga ngo ni deje w'intari erega misi yahera hari n'ababona ko ikibanza ari ic'intara nk'ubu mudeje akuwe bagaca bumva ko ikibanza ni rwabo ubu musubira ateza ava muri iyo ntara ninde wababwiye ko hariho ibibanza vy'intara nta bibanza vy'intara bihari nta bibanza vy'ubwoko iyumvira umushikiranganje bakivuga ngo ndi umushikiranganje w'abahutu hageze gukora ukorera abandi twarihenze je nabajije none ko mbona abagize uburongozi bw'igihugu urwego nshingwabikorwa rwa leta mbona harimwo abahutu n'abatutsi n'abatwa data none ko ntabonye abahutu bagiye hamwe ngo batore abo bampa canke abatutsi ko ntababonye baja hamwe batore abaza kubaserukira ko ari je nabatore none ko ari je nabatore iyumvire kuba umushikiranganje ugashobora ko bagiye kuba umushikiranganje kuko uri umuhutu oya uri umurundi w'umuhizi ico nico kintu gituma turiko turatera imbere mwebwe rero muri hanze nagira ndababwire yuko nshima cane abo twavuganye kare bahora bavuga ngo abarundi baba hanze jese mvuga uko diaspora ngo n'abarundi baba hanze oya n'abarundi bakorera hanze abarundi bakorera mu mahanga kuko n'abarundi bagiye gupagasa mu migenzo y'ikirundi vyarana kuja gukora hanyuma ugaca wibuka ko bagiye gusuma uzana mu rugo iwanyu kubera twari twaravyibagiye niwiyumvire umwana w'uburundi aragenda kwiga aje kwiga muri amerika agaca avuga ngo sinzosubira iwacu i burundi ngo kuko bahemba make ni dogiteri jewe nzoja aho bahemba menshi mugabo wibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega c'uburundi barakwigisha ushitse ngo tuvyara nyabo jewe ndamwita mwene uwo yuko yacikiye none umukobwa acikiye baramuhezagira abavyeyi ntibahezagira je mpamvuga nti basi nibareke gucikira hanyuma ico gihugu yagiyemo kize gukwa kuri dogiteri mwiza none kuri dogiteri mwiza kubera iki ico gihugu kitoza gupfa mu burundi hanyuma kikatugurira ukagenda none nta gihengero usize kandi ntuzitwege uwo mudogiteri rero yibereye hanze uzabumva ngo mu burundi vrema ngo ibintu vy'ubuvuzi biri inyuma cane ariko aravura muri amerika ubuvuzi muri amerika burakomeye cane mugabo hari i burundi ubuvuzi buri hasi cane nawe ni wowe wari kumuteza imbere none
twaribagiye nta muntu uje nangira yuko ashobora gukorera hanze nico itwanabwira ntimuba hanze mwebwe mukorera hanze bagiye gusuma muzana mwibuka iwanyu hanyuma rero niba muri incabwenge ubona w'igihanga ngisi yose kwemera tuca tuvuga tuti turafise ingo mutugurire nabwire turafise abakinyi beza turafise abakinyi bakina hanze za football ndabaha akarorero umwe yakina muri Aigle Noir hanyuma bamuguze umukinnyi wa football bakina muri Turiki bamuguze 250 miliyoni mu Burundi uno musa ahembwa $80,000 ku kwezi muri Turiki no Burundi none ahembwe mwibaza aho cyane intamba hageze ko zikina acaza gukinira Burundi none ntiwumva ko nkaho twakwesheje izo ncabwenge z'Uburundi tutoza turazihaya tuvuga tuti twararungitse incabwenge umwana acikiye ntahezagirwa n'abavyeyi ntituzokwira tuvuga ngo turafise incabwenge twarungitse muri Amerika mu Faransa muri Canada tuvuga tuti yaracikiye nico ituma nagenda bahanure nimumenye ko iwanyu mureke ko abacikiye utora uzana iwanyu ubaka mwarambaje ibibazo abari baje barabaje ibibazo ngo mwebwe ngo mukorera hanze ngo maragira ibibazo yo muri ko muraza kugira imigambi yanyu mu Burundi nababiba bariho ndabizi bavuga kugeragiye hajya nico gituma iyo abazi yuko ari huri mbagucungira none barazi yuko ntakurerekeye je ndazi neza wagiye neza twakurungitse baraza kwibatura mwe kubera umuntu kweba ndosubira ndabacamuga tujya ndazi ko kweba naho uzomwiba ntazoje nico ituma tiko turondera ingene abakurundi bose bakorera hanze bose bagira ico batereye tukamenya tuti Uburundi burafise uzoherahera rero agakora ku bintu vyawe tuca tugucungira niko bigenda nukuvuga yuko murabana mu muryango w'Uburundi nico gituma uburongozi bw'igihugu butereza kumenya ko bufise abana bariko barakorera ahandi hantu mugabo bafise ikirenge ngaha hanyuma uburongozi rero buca bucunga kugira ntagire ugucamo niko bimeze niho haho rero nabwira nti twige ingene mukora imigambi mu gihugu cyanyu c'amavuko ingene mukora imigambi bakavuga bati ngaba abarundi bakorera hanze barakoze iki niki kijya nk'icibutso cabo kuko ntagire uzosaba kwiyumvira by'abahutu n'abatutsi n'abatwa uyumvira Uburundi uyumvire kuri Umurundi gusa duhe ikigongo Umurundi wa kera twubake Uburundi bushasha niho bica bigenda neza jena kandi abwira ikindi kintu kinezereza burya nabonye ko mwese munezerewe ndababwire aho ingene mwagiye hanze umwe wese arafise ingene yagiye abenshi bagiye bahunga rero ni igitangaza burya umuntu yagiye ahunga igihugu bwa mbere abakivuma kiba ari icasi guhindukira wowe nyene ugaca uvuga uti igihugu canje ni igitangaza kiba canje ni nk'uko burya mwamaze kwirapatiriya iki ni igitangaza mu mitima y'umuntu iyo uri impunzi utegereza gutuka igihugu cyawe mugabo hateye igihe wenyene usubira ukavuga uti jesi nkiri impunzi ndi Umurundi ukavuga uti ngiye muri ambasade wacu kandi wari wagiye uri impunzi ni ikintu gikomeye cyane kuko ahandi none wohindurwa n'iki ubu usigaye nza numva n'abari mu makambi y'impunzi mu Uganda mu Rwanda nibo bakunda kunyandikira makete dufashe
bambirikira ama message muri WhatsApp twebwe turagorewe mu buhungiro dufashe ingene twotaye iwacu mu gihugu c'amavukiro ivyo